Indwi zibiri ziraheze atanima ry'amazi rirangwa aho muri quartier Nyakagunda iri muri zone na commune Cibitoke intara ya Bujumbura. Bamwe mu banyagihugu bo muri quartier Nyakagunda baganiriye na RPA bamenyesha ko ubu hageze aho bikora ku mazi yo mu myonga canke amazi ava mu miferege ikoreshwa mu kuvomerera indimo. Iryo kena ry'amazi meza ryibonekeza muri ako gace ririko rigira ingaruka mbi ku buzima bwa misi yose bw'abo banyagihugu nk'uko tubishikirizwa n'umwe muri bo. Nuko ntitubura amazi meza twihereza yaba kunywa canke gukaraba canke kumesa gukoresha nko kumesa nk'ivyambarwa canke koza amasahani. Usanga rero turiko turagwara za ngwara nyene za kolera ziva kw'isuku riko ry'ikena ry'amazi meza. Kubera iryo kena ry'amazi rirangwa aho muri quartier Nyakagunda, amasoko yacu amenyesha ko ibido y'amazi igeza igurwa hagati y'amafaranga 500 n'igihumbi. Abanyagihugu bashikiriza ko bagerageje kwitura inzego zibijejwe, abo nabo bakaba bababwiye ko ico kibazo kiva ku masoko ahaturuka ayo mazi hamwe nuko ari mu gihe cici. Birako ari ikena ry'amazi nyene riva kuri source muri captage hariya yasanzwe akomoka kubera hari igihe cici. Hariho amanuze nyamashi bagerageje kubaka mugabo nta mazi tubona, aya mareservoir kugira nyine amazi mugabo ntaco bitanga. Iyo nyishu yuko amazi ariko akena kubera ari igihe cici isa n'idashimisha abanyagihugu kuko bavuga ko mu bindi bice amazi ahari ku bwinshi nko muri komine Mugina na Bukinanyana. Iryo kena ry'amazi meza ryibonekeza muri quartier Nyakagunda riribonekeza kandi no muri Mparambo. Abanyagihugu basaba ko ico kibazo c'ikena ry'amazi meza rimaze igihe ryibonekeza muri ako gace cotorega umuti kugira ngo ingwara ziva kw'isuku rike ntizirare mu banyagihugu.